Sapporo, Bai, Rafiki, Fye, Sorora, na Susuruka nayo nyene. Twisanze ngaha gute? Reka tubirabire hamwe. Izo nzoga zose zirafise ibintu bine zihuriyeko. Zirakaze cyane, zirazimbutse, tuzisanga kenshi mu mabutike kandi ziheruka guhagarikwa n'ikigo BBN. Ico twomenya nuko kuva mu mwaka wa 2013 haratanzwe cyane impusha zemerera amahinguriro gukora izo nzoga z'amarikeur. Hama ikindi naco twomenya nuko izo nzoga zatekerwa mu dushashe duto duto hamwe n'uducupa dutonya twa plastike. Ivyo vyatumye zigwirirana mu bantu, iswingi ziba ziratanguye. Ehe nawe, agasashe kamwe warashobora kukaronka ku mafaranga 800, mu gihe wasanga inzoga za Braludi ziri ku mafaranga 2000. Aha ndavuga ikiyeri. Ico tutibagiwe nuko izo nzoga zikorwa hakoreshejwe uburyo buke. Aho ayo mahinguriro yoyo yemeza ko azikora akoresheje imitobe. Mu gihe Braludi yoyo ivyo ikoresha ibikura mu mahanga. Vyagiye kunyuka aho inzoga za Braludi zitanguye gukena. Aho benshi baciye batangura kwihereza ayo marikeur. Ingaruka mbi ntizatevye kuboneka. Mwarabonye canke mwarumvise abo zanahitanye. Ibiharuro vyo mwishirahamwe Aluma vyerekana ko ibice 39% by'abagwayi b'ingwara zo mu mutwe, ico twita les problèmes mentaux, bakiriye mu mwaka wa 2021 vyari vyaturutse ku kinyobwa citwa Karibu. Mu 2023 umushikiranganje mu byo ajejwe harimo n'amahinguriro nawe nyene yaravuze ko amahinguriro ahingura izo nzoga yagwiriye, akanavuga ko ingaruka zazo ari umurengero. Eka n'umukuru w'igihugu yaraneguye ivyerekeye izo nzoga. Nivyo ingingo zimwe zo kugabanya ayo mabi ategwa n'izo nzoga zaratanze umusaruro. Nikimenyamenya muri Aluma barerekana neza ko vya bice 39% bakira by'abafise ingorane mu mutwe kubera Karibu muri 2020 byahavuye bigabanuka muri 2021 bigera ku bice 24%. Nuko rero nubwo hariho ingingo ziheruka gufatwa mu gukuraho inzoga zimwe muri izo, ugwaruka rwinshi n'abakuze barimwo ntibahagaritse kuzifata. Ivyo navyo akaba ari uruhombo ku gihugu n'imiryango. Leta yari ikwiye gutunganya neza amategeko yisungwa mu gutanga impusha ku mahinguriro akora izo nzoga.